wavuye mu ijuru uzanye ivyanje mu binyerekeye naco wasize ivyo je ntari nzi warabimpishuriye nukuri Yesu urakomeye uye mwijuru uzanye ivyacu mu bitwerekeye nta na kimwe we wasize. Bonjour canke bon après-midi bakunzi ba Kejo Media ndiza ko muri mugwe neza ndabaye ikaze kuri Kejo Media ni Keza Fleur ya Audrey nongeye kubaye ikaze kandi mu kiganiro Burundi Gospel Star Search aho turi kumwe n'abaririmbyi beza cyane bari ko barakora mu buryo budasanzwe canke abacuraranzi canke abakunzi b'umuziki rero uno munsi turacari aho nyene uno munsi kumwe n'abatumire bari ko barakora cyane aribo Costa Cox na Ange Irahari canke Ange Ira aho baruka gukora indirimbo nziza cyane yitwa Unanguvu indirimbo iryoshe iri mu buhinga indirimbo ifise amajwi meza indirimbo ikozwe mu buryo bugezweho buryo bw'ikizungu apana zazindi zakorwa muri 1990 vraiment iyi ndirimbo irakosoye guys vraiment nimba utarayiraba warahombye canke nimba wumva koko wogenda kwiraba ubunyene andika Unanguvu by Costa Cox featuring Ange Ira vraiment indirimbo y'ubwiza indirimbo iryoshe indirimbo imeze neza buno nyene reka ndagusabe usimbire kuri YouTube channel ya Kejo Media ubanze subscribe canke s'abone kugira ngo bikunde ibiganiro vyacu uzoze ubikurikirana neza mu buryo bwiza utarinze kubironda canke utarinze kubwira umuntu ngo mpa link ugire partage ugire like ugire commentaire vraiment uzobokoze kandi wongere uje kuri YouTube channel ya Costa Cox umugire subscribe ugire like ugire comment ku ndirimbo ziyo kugira ngo bikunde uzoze urabona ibikorwa vyiwe canke hari indirimbo yakunezereye cyane kuri igezweho ndiko ndavuga kuri Unanguvu izindi uzirabe wahejeje kurabiye kwanza izindi uzirabe wahejeje kurabiye ko iyi ni igezweho kandi iryoshe imeze na simvuze ko zitaryoshe ariko iyi yoyo yaje ari agakura ugire commentaire ugire share ugire like kugira ngo bikunde umushigikire n'umusore y'iwacu vraiment arakora neza ucongera kandi uje kuri YouTube channel ya Ange Irahadira canke Ange Ira umugire commentaire umugire subscribe canke s'abone ugire like ugire partage kugira ngo bikunde umushigikire n'undi munsi agize akayirimbo gashasha canke agize aka video gashasha muze mukarabe neza mutarinze kurondera mutarinze kuruha rero reka ndabashimire gose ku rukundo mutwereka ku rukundo mudufitiye mutwereka everyday anytime aho muri hose ndiza ko mwami ko mwaraba Kejo Media rero murabakunzi bacu muraba boss bacu vraiment respect reka rero munyemeye twakira abatumire bacu ndabara mukije mumeze neza cyane wow ndayibona ariko sindumva Costa Cox avuga naje meze neza ndahari kabisa wow birabereye kandi mwaje muberewe vraiment murakoze Costa ndashaka kumenya izo style zikura he zagute izo wambaye mwisoko isoko iri yaje singira isoko yari ryo mugabo bivanye n'ahantu babidandaza byose oh tiza cyane na madame Ange canke mademoiselle canke burya madame na mademoiselle birafise itandukaniro quand même gute ko bavuga ati les filles sont des femmes yani n'ubuhinga bw'abazungu uvuze madame na mademoiselle baso kimwe no mwishuri ndazi ko wacha gukubita naco reka ndabakire bugira kandi basabe mwidondore kuri Kejo Media bari kwadukurikirana babamenye vyiyaguye ego navuze Costa Cox navuze na Ange Irahadira ariko abari kwadukurikirana bagomba kumenya neza Costa Cox ninde vyiyaguye eske n'umusore n'umupapa sengera hehe vyigenze gute ariyo twakomva abari mu vyivugira twahera kuri Mutamba tango tumenye vyanje Ange kubera iki vyiwawe ni les femmes d'abord oh ok
murakoze cyane bwa mbere bwo ndabashimiye uburyo munyakiriye muri Akejo Media. Ego. Imana ibaho umugisha ko mwaduhaye ikaze. Nitwa Ange Iraharira, ndi umukristo, Ego. nsengera muri EAC Gweza. Atahazi ni hakurya ku bumwe bw'abarundi. Ndi umwigeme, ndi umurundikazi. Murakoze. Murakoze Kandi cyane. ndi umuririmbyi. Umuririmvyikazi. Himbaza Imana. Abica bigacika. Rijyajwe rivahe. Riva mu muhogo. Bavuze kuvuga ngo ijwi riva mu nda nawe ngo riva mu muhogo sindavyemera. Basi uko ndiko ndavuga ariko riva. I don't know. Ijwi ndiko ndakoresha ariko riva. Cya mu muhogo naryo cya mu matwi. Je mu vyumviro byanje nica niyumvira ko ricahanye naho. Ahanye na Na handi riva. Imana iraza aho rica tu. Okay. Murakoze cyane. Karibu namwe. Natwe n'ukuri turabashimiye. Ego. Amazina ni Costa Cox. Jewe ndi umurundi, ndi umusore. Ndi umuririmbyi, ndirimba indirimbo mpimbaza Imana. Ego. Ndakijijwe hama dusengera hamwe na Ange. Muri EAC Gweza. Ajya ni muhirani wacu. Urumva twaryoye ko mwatwakiriye. Ego, murakoze cyane. Natwe turishimye ku bwanyu, ni iby'iteka, ni iby'icyubahiro kubana namwe, abantu badasanzwe, abastar. Costa Cox na Ange vraiment aho muri umva aho hantu haba hari amateka. Kuko biravuga ngo yuko aho mugeze n'umuriro uhakwa kwaka. Costa. Hari icyo bivugako. Ndabona umengo uri kuranda bafite icyo uvuga. Ibyo ayo makuru ntacyo navuga ko ariko icyo dushima kimwe nuko nyene donc Imana nidukoresha. Ego. Sero n'urugezo rwo gose abantu bavuga ko canke iki twe dushira ubuntu bw'Imana imbere. Murumva ntitwava tuvuga ngo Imana yacu ngo ikora ivyo hasi urabizi nawe. Ego. Idukoresha ivyo hejuru. Imana ikora ivyo hejuru. Reka tuvuga ati EAC Gweza yaratomboye. EAC Gweza yaratomboye yaragize umugisha kugira Costa Cox na Ange mu rushengero rumwe ko tumva ko ahantu muba murinze mwicara cyangwa murinze mugira ka repetition nyine keza bisigura ko uwo munsi dimanche uwo munsi n'abasazi bavuga biza yuko niwaja gwaye ataha yakize cyangwa uwaje afite ikibazo ataha nyene yumva umutima uruhutse. Wow. Ange tubwire wotubwira Ange yakuze gute? Ange akiri muto yari yifashe gute? Yarabayeho gute? Ange yarateye gute? Yiyumvira iki? Yifuza kuzoba nde? Yifuza ko ubuzima bwe bwomera gute? Okay, murakoze ubajije iki umva mu munota umubajije ibintu byinshi. Okay, Ange yakuze kuva ari umwana mutoyi banjana muri Sunday school mvuge mu bintu byerekeye ibiturimo nyene. Nakuze mu muryango dukijijwe, nakuze mbona banjana kuri eglise. Rero nakuriye muri Sunday school ndakomeza ndakura. Birakomeza ndaja mu yabakuze urana ko turava mu zabana tukaja mu z'abajene tukava mu z'abajene tukaja ngira ngo sinzi abakuze abahumure abahumure canke aba fonctionnaire. Rero naje nuko vyangendeye gukura kwanje je nagumye mbona nevoliwa mu bintu bijanye no kuririmba kuko nta muntu yaje ngo areka aranyigisha jewe ngo urumva giruku bakatuku baduguku bakikamuku nta muntu yaje kubinyigisha nibaza ko nindemanwa nindemanwa ningabire. Yego. Rero gushika naho nza ndakura donc muri iyo eglise nyene ya Segweza niho buriya nakuriye. Ego. Himbaza kwaya niyo nuvuga ko ingejeje aha kuko iyo ntakorera muri himbaza kwaya nibaza ko mutaba munzi. Ego. Costa ntimwuba mumozi kuko donc niho twagiye turevoli turaterera imbere. Uririwa. Mwiko mahindura français mu kirundi cyabigorana. Niyo twagiye turaterera imbere, niyo nagenda terera imbere kuko niyo muryango nari mfise imbere yanje. Rero kugeza ngeze uno munsi ngatangura kubona Ange aha na hariya
ndabikesha himbaza kwaya kuko nayo iri mu bankujije nubwo donc nubwo mvuze ati nta wanyigishije iyo ntaronka aho nkorera nari gukura ngo mumenye ariko nuko byakomeje kugenda rero nakuze nshaka ntera imbere nkuko mwabivuze kuko turakura turaba abandi uburyo bariko barakora kubona nk'ikimama donc ndavuga kubera ndi umukobwa ego mama gikuze kivyibushe bantokozo mbambo batasha cups ego ukabona nyene ngene batesa nyene nkavuga ati ifoke nanje nzogera hariya mbere usange ndanabarenze ya birashoboka ego birashoboka bisigura yuko Ange kuva muto bwiyo yamye yifuza kuzoba muririmbyi akomeye gusa canke mu bundi buzima nta kindi kintu wifuza kuzoba mu bijanye n'ivy'amashure nkibaza ko mvuye mu vy'uburirimbyi ucuja mu vy'amashure basi co umuntu yarabashaka kuba kuzoba ego je mu bijanye n'amashure nashaka kuzoba umuganga mugabo burya ndiko ndayarangiza aya mashure burya naciye nsanga ntobishobora by'ubuganga kuko ndafise ikintu c'ikinya umva singomba kubona ibintu nyene vy'amaraso cane nk'umuntu yababaye donc ncamvuga ati burya wa mutima ntawo mfise ngira mfise umutima w'uburirimbyi bwonyene urakoze cyane reka na Costa ko gusa tubwire mbega mu bwana bwiwe yari yifashe gute yakuze gute yifuza kuzoba nde yifuza kuba nkande cyangwa wifuza kugera ku biki wifuza kuzokora ibiki bon je kwanza ntarishura harakantu atishuye ariko aka ngo yarateye gute urumva hari abana bakura bateye nk'abahungu barabakobwa natubwira ahubwo yaraciyemo impuzu z'abahungu z'abakobwa ibyo tuntu twumve waravugiye ibintu n'ukuri kw'Imana je mu bisanzwe abivuze nk'ufise k'amakuru je mu bisanzwe nakuze meze nk'umuhungu voilà je kare sinatwenga niravye ku foto nkikira umwana ebana nari jeshi kabisa uwo twaba turi kumena ashobora gutwenga nanje narakaye umva nditwenga muri uwo banyambika style z'igihungu narinzi nyene ko nzokura ngira ngo ndi umuhungu babandi nyene ushobabona ariko uko nagiye nkura mbona umenga ubusa n'agakobwa Costa nivyo wow Imana ishimwe gose ko yabihinduye kuko iyo Imana itabihindura ko byari kuba ubu ntabwo mba nkora ngira n'ivyo nkora iyo nakurana donc nibaza ko ryari shavu sinzi ko sinatwenga vraiment canke hariyo akabazo kuba karabaye kuri mama agufise mu nda uko baravuga ati burya umwana ari mu nda arumva oya nta kibazo yagize nta kibazo yagize sinzi gusa yari kijeshi tu wari umusoda Imana ishimwe ko vyaheze Costa Cox namwe mutubwire bon je urumva je biratandukanye n'ivyanje mvuze ico kintu kubera kurumva kenshi abana donc ahantu ba wakuriye abana ba warareze bakiri abana uramenya ubuzima bwabo ububazi mva nk'uyu rero mubanjiye mu minwe urumva ndabamenya so bon jewe ubuzima bwanje uretse ko abavyeyi banje bose n'abarundi nakuriye hano mu Burundi nyene Bujumbura hari ugatoyi ku musozi hejuru bahita rirare mu bunye hose ni Bujumbura yayipurumva yaho so niho nakuriye hamaje nakuze c'est vrai naje nakuze nkunda umuziki nakuze abavyeyi banje bakijijwe banyoheyanta nyene muri église byaranyoheye cyane kuza ndakunda iyi muziki urumva ntangura kwiga utunsima tumwe muri église bica biramfasha gukura muri ivyo bintu hama inyuma yo gukunda umuziki jewe nakuze narakunda nyene kira nakunda gutamba kwanza natanga kurimba nakunda gutamba nakunda gukina football ariko vyose bigenda nyene bimbana amazi ego mu nyuma cyasanga ko ahantu ntatakaje umwanya ni mu muziki so cyankunda umuziki cyane mu buzima busanzwe nuko kuntu je nakuze hama nakuze ndi umwana nyene narakunda kwishure nubwo rimwe byashikona mu agakuku gasanga ndasibiye mu nzira mu vya bimenya gacha gukubita bacubandanya kandi ugasubirayo so je nakuze mu vy'amashure kabisa je nakunda umuziki cyane
ibindi navyo kera urumva hari igihe bavuga ati jenze umuntu akomeye muri ibi nibi mugabo je kwera ibintu byabanje by'ubuganga vraiment ntavyo nigeze niyumvira oyasigeze imba kuba umuganga nico gituma umwanya munini nawo hayi muziki kabisa yego uretse gusa narize ndiga burya hajya je nk'umu philosophe mu psychologue arabizi anje siko turayaga igihe urumva mugana akazi ndaronka ivyo bintu yego murakoze cyane tugerageje kumviriza mwese uko mwakuze turumva yuko mwakuze muri abantu mukunda umuziki nubwo Ange byamuhindukanya kuze yisanga umutima utera mu muziki novuga yuko ari ingabire Imana yari yarashize muri mwebwe zariko ziriyubaka mukiri abana ubu rero mwarakuze ubu rero zirahari zirahagaze ziko zirakora mutubwire rero nka Ange na Costa Cox twararutse kubona igikorwa cyanyu gishasha ariko sigishasha mu maso y'abantu benshi kuko murakorana mwarakuranye donc n'imyaka myinshi mukorana muri church rero iki gikorwa nuva ko ari igikorwa cyashoboye guseruka aho mwakoranye mutubwire mbega byagenze gute mwumve yuko mushobora gukorera hamwe kubera ko utiyumviriye uwundi muntu mubo mwakuranye mwaririmbanye abo uzi b'abaririmbyi bahari mugabo ugahitamo gukorana Ange jewe kuri ico kibazo kabisa navuga yuko gukorana n'umuntu ujya uri umuririmbyi ikintu kigoye ikintu ufata uvyuka wiyumviriye ukashigishira mu ngiro nyene ndafata umwanya so jewe c'est vrai nagira ubuntu ndatangwa gukora umuziki yego hama nkuko Ange abivuze dufise ahantu duhurira dufise muhira ahantu tugaragariza ibintu byacu byose donc ibisazi byacu byose ego shaka kubibona uza hari iwacu muhira sawa muri gweza niho usanga kabisa twisanzura bakaduha umwanya ukwiye tugasora ibiri muri twebwe hama bakatwigisha ibintu byacu bikagira discipline so rero narakuze ntanguye kuja muri studio narakoze mugabo ndi umuntu muri jewe ntakunze kuguma nimbira gukora ama featuring cyane Sevo navuga ati nkwana naka nkaraba umuntu nyine ari proche uko mba numva gukora indi muntu n'umuntu kwanza ifu nkwana indi muntu n'umuntu turi dufitanye ubucuti bwa mbere twumva ko aratahura umuhamagaro wanje nje natahura uwiwe ni wa muntu ashobora kuba amaze kugira basaka akawudeho ko kumenya aho nshaka gushika urumva umuntu rero mukoranye ikintu arafata umwanya ukwiye kugisengera gukora bari bishobora kwa nindirimbo ugasanga kumbure we uramuhamagaye mukorane ni juste kwa mu ndirimbo nyene abone ko mwakoranye ibindi bisiga byose akashagenda so ana nico gituma no munsi wamagaye Ange ukavuga ati ramukeneye akaze igikorwa rero no umutima mba nkeneye ukuntu byaje rero je mu ndirimbo zanje zose Ange tuba turi kumwe zose kabisa nanje nabivuze sijya mbere mukoranye ariko kuri indirimbo niho yaserutse nyene muraririmbana tuba turi kumwe ikaramfasha hama rero nubwo ikaramfasha burya numuhinga numuhinga je ndamuzi nk'umurimbyi akomeye kandi arimba neza rero harageze igihe nyene birashika ndumva ko indirimbo twikorana nawe hama ndamubwira ntiyavyanka hama turakora indirimbo arabikunda aritanga nyene turakorana mugabo urumva nabona ko kabisa indirimbo ayishoboye abona yuko ivyo ngomba gukora umva dukora imyaka myinshi ndazi kabisa n'umuntu atari faible muri style nimwe uretse ngira hip hop nonyene yaragerageje rafi vyagize araka video nzoka bamukara yaragerageje rafi vyagize mugabo style yo yose ariririmba so rero namvu mengo biri gukora n'umuntu wacu kwanza byari ibintu bya kwanza vyibanze kuko je gusohoka hanze yego ndashobora gusohoka hanze kuri abandi mugabo iwacu ari abantu kabisa bazi kuririmba kandi cyane gose uyu ni umwe n'abandi muzo babona kumbure mu zindirimbo so rero byajuko hamanje abikunda nibaza yuko cyari cyo gihe cyo ngo dutangure dukwane nawe okay ati cyari cyo gihe bwa mutangure gukorana nawe bisigura yuko hakiri ibindi muye gukorana canke ni iki cyonyene hazoza ikindi cyangwa bimeze gute je muri studio hari n'iyindi ana kuniyemera umengo n'urubaje kandi rega ari mu kwezi kwe kwa anniversaire donc yego niyo mpamvu n'umwana yego biratahuritse hari izindi nibaza yuko uretse twakoranye neje dushobora kuronka indishirwa twakwana ikindi kintu uretse izo duhuriramo ziwanje canke gwiwe iza eglise hari zo duhuriramo donc hari zo mutazi mugiye no kuri YouTube yahimbaza donc urashobora gusagiza nimbo twakoranye nawe zirahari za kwaya mba twebwe rero
je nanje sinovuga ngo iyi niyo ya nyuma kuko tudahujwe n'iyanje ku YouTube wanje tuzuzwa n'iya korali kandi ntazonka ko turirimbana muzoririmba. Okay, murakoze cyane. Imbere yuko iki gikorwa gisohoka donc kuri social media haragiye amafoto menshi muri kumwe na Ange, ama posture atandukanye kandi barandika n'amajambo atwereka ko kumenga hariyo akantu entre vous, akantu mukaduhamo muco kagaki n'akantu kagaki omenga hariyo ubundi bucuti burengeye kuririmbana gusa. Shabura hari rega je na Ange urumva Ange tubonana mercredi tubonana na vendredi umva ivyo ugiyemwo no wataho ikibazo tuja abantu so umviye misi tubonana nibaza yuko nubwo tubona turi kumwe ntushobora kutubona ko turi abantu basa nk'abantu mengo ntibabana babonana rimwe mu kwezi twebwe tubonana kenshi uretse ko tubonana tuko turaririmba hari gihe tubonana turi mu bindi byo buzima busanzwe yana gupondana yati ya bro ahantu kweri wapi cyangwa imana yo ya vraiment urumva dura ibintu byinshi so rero twebwe twaragiye muri studio n'ivyo udufoto twabonye kandi dufite twinshi twapostinze n'ikiongo dufite twinshi mugabo urumva n'umuntu twamana nibaza ko turafise ukuntu nyene dukundana ibintu by'iwacu nyene urumva nafise ukuntu mukundana nubwo zo tuko turahereza tuko turahimbaza ivyo urabibona ni ibintu nyene Imana yadushizemwo turafise ukuntu nyene dufise ukuntu okay mukashamungana muri studio mukifotoza ama poster atandukanye mukasha mushaka kuri social media kubera yuko mukundanye hari ukuntu nyene mukundanye sasa eganda kubazi ufite twebwe turabana twakuri Bujumbura aha nubu ufata telefone anje atengana gufotore acha hindukiza izo singo tutegezagira agaposter kameme tukiye gufata ifoto y'ibintu bisanzwe murakoze cyane Ange nk'uwirimvyi w'indirimbo Mpimbaza uri kurakora igihe kirekire kuva mu bwana bwawe urakura uraja muri chorale y'abakuze urimuka wavuze ko uri muri chorale yaba fonctionnaire y'abamesha donc ok on suppose yuko uri muri chorale y'abantu nyene baririmba ku rugero rushimishije siko bifata uko wasi niko ndavyibaza. Ange woshobora kutubwira mu ncamake urugendo rwawe uko rwagenze kugira ngo bikunde ushikire iyo etape kuko benshi baravuga yuko urugendo rutoroha. Costa Cox mavu ntamubajije ko mu kiganiro ca mbere yarabivuze sinari ndamusubirishamo ariko ubu ndi kumwe na Ange kandi hama murakoze kuri ico kibazo reka ndakivuge mu ncamake turahura n'utu na turiya muri izi ngabire zacu tuba dufise hari igihe wifuza gukora donc nshobore gusohoka nka Costa bikananira urumva rero ubu yarancoreye novuga ko yancoreye arancorera turakorana hari igihe nigera gupanga jewe ntangure gukora ku ruhande rwanje ariko byaranse aba n'abagenzi banje n'ubundi Engineer Blaise merci beaucoup tukafashanya tije narababwiye tije ngomba gutangura gukora iyumbira ibinabiriya turumenga biko biracangana gatoya mugabo kandi nagomba ngo ntanguriye live record warukaze gikaze nyene ariko biranka ico gihe turavuga kuko vyanse tubandanye na Costa ndibuka ko ico gihe ari Costa yagomba ace akora igikorwa rero cha turabandanya rero muri uno mwaka novuga ko ariho Imana yoba yaraciye inzira kugira ngo ntangure nanje gukora nararonse management ishobora kuzokorana nanje Capital Sound Capital Center nibo bashoboye kumpitamwo kugira ngo bakorane nanje dukorane kugira ngo bamfashaho naringeze kuko urabona ko nayumba gatoyi nayumba kuko urumva ko nari nagerageje gutangura ariko bikanga ariko ko baje dukorane nabo kandi ndabashimira cyane Capital Center kumpitamwo kugira ngo dukorane kuko ni benshi cyane bari guhitamwo ariko bashoboye guhitamwo jewe n'ubuntu Imana yangiriye rero
ndizera ko neza vuba cyane nanje murabona igikorwa ngiye kubashikiriza kandi Imana izobana natwe kandi bizogenda neza. Ego murakoze cyane tumva ko urugendo rutoroshe gose ariko ntabwo gwagoranye gose kuko hari abatubwira ati jewe kugira ndirimbe cyane kugira ngo nemegwe gusa ko je ndi umuririmbyi mu bandi byaragorana banasunika inyuma na backing ntibame Oya jewe ntivyabaye. hari abantu babikorera ya Ange nikiye kintu umva muri wewe kiguteye intege ukumva yuko utegereza kuguma wamvansa nico gihe kugira ngo na avance. How kumenga bitaho Numva ko nari mfise iryo shaka ryo gukora ego ariko ntibyari bwakunde ariko ubu ko bigiye ku ndavyite gute ubu kubera inzira yabonetse y'abantu tugiye gukorana management nibaza ko ivyo niyumvira ubu bigiye kuja mu ngiro. Okay. Ego. Urakoze cyane Ange barakuze kuvuga ati abantu donc ntabajana bataraganye management benshi barakunze kuvuga yuko ziba zifise vyinshi canke menshi wewe ubu nyene uciye usanga Capital Center ntabwo musangiye iyerekwa wewe nka Ange personnellement urafise iyerekwa ryawe sivyo na Capital Sound irafise iyerekwa ryayo ukaca usanga ivyo wari wibaza siko biri canke wowe nturi kurabona neza ivyo uri kurakora ko neza uri muri ryayerekwa ryawe wokora iki icyambere coco nibaza ko uwo mugani uciye ntabajana bataraganye nibaza ko twaraganye. Ego niyo mpamvu nawe uhereyeko. Ego icyambere coco novuga ko dusanga iyerekwa kuko iyerekwa dufise niyo kwamamaza Kristo kuvuga Kristo kugira abataramumenya bamumenye. Ico nico cyambere cyatuzanye hano kwisi kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza twebwe tuzobuvuga biciye mu ndirimbo. Ico nico kintu nyamukuru cyambere cyerekwa nabonye nari mfise nabo bafise turaza turahuza. Okay, urakoze cyane reka tuvuga ati Imana ishimwe. Haleluya. Kandi twifuza n'iterambere na Capital Sound, Capital Center yubawe aho iri hose. Bariko bakora igikorwa ca Kristo. Imana ibayizagire gose. Amen ibahezagire cyane. Abafise ngahe rero muri studio ya Kejo Media nk'abaririmbyi bihangange muri ko murakora cyane nka Costa Cox na Ange Ira. Ndemutubwire rero mbega umuziki mpimbaza urimwo iki canke ushobora kumarira iki umuririmbyi? Je nibaza yuko umuziki mpimazamana ikintu ca mbere urimo utekeye mu buzima. Utekeye mu buzima kandi usumba ko abantu bavyibaza. Utekeye mu buzima bwo mu buryo bw'impemu n'ubuzima bugaragara. Aho hose umuntu ashobora kugira gute gutera imbere canke kwavansa canke koroherwa. Je mvuze ko umuziki mpimazamana donc ndiko ndabona iyo ibi turiko turasohora izi nimbo turimba zirimo ibiki. Nico gituma mu gihe je imyaka maze nkora iyo nza kubona yuko atabuzima buri mu byo ndiko ndakora mba narabihevye. Mugabo nimba hari abantu bashika batano umwe bashobora kumbwira ati siko turezagwa n'ibintu byawe indirimbo yawe ikanafasha gusenga ngomba gusenga nkumva muri eglise kanaka ariko barahimbaza bakoresha indirimbo yiwanje umva hatekemo ubuzima hatekemo ubutunzi bukomeye cyane mu muziki mpimbaza Ego nico kintu ca mbere ikindi kintu mbwiye ngo uvahe sinzi ibintu umuziki mpimbaza hari ico uzanira umuririmbyi. Okay mu ushatse kuvuga mu buryo bugaragara cyangwa mu buryo bugaragara. So aho kabazo urumva nakabazo gasirikira cyane mu bantu kenshi. Ego Ariko jewe kurande gwanje novuga yuko nta Imana ikintu cyose ikora kiba gifise impamvu. Donc kandi ibintu byose by'Imana ikuntu bipanga ku gihe donc bigira igihe. Ego So sinocishura nk'umuntu mengo ndashobora kucishura ngo nta kintu mu muziki urazana kumva nkasanga igihe cyawo cyuko bigaragara ku Burundi par exemple nazo bibabajije kwera ka Barundi ni mu mwaka uza nk'abanisha bitajanye mugabo uko ndegwanje jewe Costa Cox mu bintu bigaragara umuziki urafise gospel urafise ibintu maze kumereza kwera ko nimba uno musi fisa abagenzi urabizi yuko par exemple dufate ngiye ku murongo wa bisi. Ego ndashobora kuja ku murongo wa bisi gutondera bisi hama nkabona umuntu avuze ati oya ntutonde kabisa uyu muntu niyinjire uravyumva bon
sindenganije abandi bantu bose mugabo nuko hariho mu bigaragara hari ikintu Imana hari ikintu igicu kiri hejuru yawe sero ni umuziki turakora abantu bumva umengo kabisa niho mara isaha yose utondiye ku murongo urumva urubahisha kameme hama urafasha mu buryo twe tutibaza byose ni ibintu muziki wa gospel udufasha nabwo nimwe aba artiste tumengo tugomba kuvyinyura gatoyi hama jewe nibaza yuko uretse ku kazi amafaranga yiwanje muziki urama ni nataka gukora ku dolari kwera umuziki ego kwera umuziki kandi kubera umuntu yafashwe n'indirimbo ntazi kandi umuntu ashaka kudungikira amadolari apana kundungikira namusanze muri biho yiwe kandi umuntu umutegetsi sinovuga gusa iyo company yo kushaka gusanga nyene bitoba bivyiza kuvuga umutegetsi urabizi mugabo umutegetsi wanashima kukurondera kuri Facebook apana yabonye kuri Facebook link arinjira amaranyandikira muri commentaire na commentaire yaciyifuta gusa twana nimero turavugana umuziki nataka kuma amafaranga idolari ijana y'idolari araryumva so urumva ko mu bigaragara birahari ako nagacu gatuma nibikweretsa ati nibindi birahari rero ucuba umuntu azi kwihangana ubundi bwo katuvuza umuziki gospel ntitwa tuvuza ubundi gusa turavye hakurya y'igihugu hari ibihugu bamaze gutera imbere maze kugira ubwo buntu bari ivyo ari gospel bayeho neza harimo abagwiza tunga mu bihugu ariko afasha amaleta y'ibihugu byabo mu migambi yo kwiteza imbere batanga akazi mu bandi no munsi na jewe ndibaza ku myaka iza nshobora gutanga akazi mu bantu kandi igicu gikuni kicu umuziki wacu wa gospel urumva no bisigura urakoze cyane tuvuga ati Imana ishimwe ko nawe umaze kubona canke wewe uvyumva uko kuko hariho abavuga donc ibivugangwa mu karere canke muri societe bavuga ati barinje wa gospel menga sometimes batahura neza kuko nta kuntu basohora amahera ngana kurya ataco binziza biravugangwa Ange nabagisha icyo ukivuze ko iki kintu murakoze nibaza ko Costa ariwe yarakwiye kukivuga wenyine ariko reka mvuge nka jewe nyene umuziki mpimbazamana urafasha kuko hari igihe ushobora kuririmba indirimbo umuntu atarakizwa agakizwa umuntu agwaye agakira waje mu kibanza urimwo canke se uwayumvise ari hirya ku iradiyo akumva arahezagiwe akumva arakize ufise inguvu zikomeye cyane ndibaza kuruta za ndirimbo zose turatwumva twatondora tuzi twaturirimba tujya ntitudufashe ngo dukize umuntu yaragira apfe yaragize iki bya tubanezereza gusa ego ariko izi ndirimbo mpimbazamana zifasha abantu mu buryo bwinshi umutima watakaye umutima ebana umuntu yaragiye kwiyahura kumva indirimbo y'umuntu wari we wese yoba yasohoye kumva aka kajambo karamfashije kanongere ndayizere ndabe hama honye n'Imana ikacikorera mu kwizera kwiwe hama kubigaragara Costa yabivuze ubwo umuvuga Costa avuga vyiwawe je umenga sinobivuga cyane kubera umenga sindabiramwo cyane ushobore ngo kubibona ugiye kuraba uno musi bagenzi Ange afise arabusanga ama connection menshi yahawe n'umuziki arimo urumva uno musi nimbarose biranagaragara uno musi deja kubiyari muri Capital Sound baje kumushigikira kubera iki kubera ko babonye ko ari kakori mu muziki wagira mpimbazamana kandi neza bari mu bindi ntibari gukorana n'abaje bantu umugabo no musi kubera ko yagiye muri uwo muziki warazanye ikindi gicu cy'abantu bashavuga ati no dukeza gusupportinga twagushigikira ahubwo rero tubakomera amashi Gabi série Costa Cox et Ange kandi abasabe mu twirimbire gatoyi kuri iyi ndirimbo shasha mufise una nguvu abakozi ba Kejo Media vraiment kwa iko nababwiye baje kuyiraba peut-être babandanije barabikiganira rero reka basi mubashishije ko akapela bomvirize bomve neza ubushobozi buri mu yindirimbo turimba gakora si uraririmba wewe na Ange aririmba byaririmbye kuya twagize gato wavuye mwijuru uzanye ivyahanje mu binyerekeye naco wasize ivyo je ntarinzi warabimpishuriye
wajuruzanye ivyacu mu bitwerekeye nta na kimwe we wasize ivyo je narinzi warabimishuriye nukuri Yesu Oh, para. urakomeye sinzokuvako ivyo ukora Yesu birandengera nguvu una nguvu sitakuacha unayoyatenda Yesu yanishangaza nguvu una nguvu sitakuacha unayoyatenda Yesu yanishangaza. Wari wasinziriye? Sinzi icyo ndi buvuge. Ndenze kwiga. Okay. Mu Burundi hariho ubutunzi. Mbega muhora mwiyumvira mbega iyo irijwi mfise ntarijana mu ishengero canke simvuge ivy'ubutumwa bwiza mba ndiko nkora iki mba maze iki muhora muvyiyumvirako Yego. muhora mutora iki Yumvira ko nka je mura niyumvira none iyo ntakura basi nzimana je mba ndi eske mbaho mba narabayeho cyangwa mba narapfuye ariko nshima ko nabikuriyemo kandi Kristo nkamumenya nkiri muto nkabikuriramwo. Costa Cox yes Mbo hari impamvu turiho jewe ndi umuntu ndavuga ko Imana yanyigishije mu buryo nkiri umwana mutoyi ndafise abagenzi banje babagenzi mukurana mukundana cyane bamwe mwirwana batagihari ndafise babashika kuri babiri bamwe twajana cyane gose urumva ego batagihari bagiye barava mu nzira ndababona uwo urazi umuntu mirigwanye samedi munatanya kugira ati kumure ngo mutwe mu gitondo kavyuka papa wamugeza wawe yapfuye urumva rero hari gemba ariko ndimva none jewe kubera iki jewe iyi myaka yose ndayimaze nkiri muzima kumbura hari ico Imana yashaka guje nkora bon n'ubuntu nagiriwe nabandi siko yabanse mugabo je ko nagiriwe burya nta muntu adakunda kubaho Kristo akunda ko twogira imyaka myinshi tukaramba kuri nosi rero je ko nagira ubwo buntu numva umengo nta kindi kintu n'ukuri jewe nimba numva umengo kuko jewe yo ntisanga muri ibi bintu kuri je sinzi yo mbandi kubera ko byaramfashije kenshi narakuze ine mu buguruguru bwinshi iki ndibuka bankubita ntangwe kuza ndiba amahera urumva mu cyumba nkato je kweri sinzi hawo mbandi je sinzi yo mbandi ngama ariko ndagwana sinzi ko muri ndagwana igihugu navyo nzi mu gihugu nacigwana abantu batunganye okay so rero ndashima Imana yitanze ikintu ifise impamvu igitanze kandi tube twisuzuma iyo duhawe ingabire turabe ingabire nahawe nihawe kubera iki je yo mba ndirimba indirimbo zivuga par exemple abakobwa simba ndirimba ni buri naho kwangira bavuga ati narimba birashisha ubwo no musi tuvuze una nguvu na urumva ko harimo kandi kantu ego from harimo amavuta akore nico niyo mpamvu reje yatumye mbaho niyo mpamvu yatumye yanje abaho kandi baza yuko ivyatumye tubaho cyane byatumye no gutko turakora we zo 013 nyene 13 z'ukwa kane nesi yejo ego kigana kiziba cyagi kuri YouTube ndibaza ego azobibona abantu voila tuba dufite evenement twakubirenge kuri egiri wacu vya Kristo mu kubirenge vya Kristo aho rero nyene wicaye musi byo birenge no unawuca witora icyatumye ubaho ego urasanta umunezero ukisanga uriko uratwagwa hano kwiyumvira nawe je nanje nkwiye gukora iki urumva rero karagaciyemwo karibu cyane turabatumiye cyane urakoze cyane ubutumire bwanyu turabwumvise ku birenge tuzobizamo ku birenge event tuzoyizamwo ikirundi kirakenya attention yego ku birenge event ku birenge vya Kristo ku birenge vya Kristo le 13 avril tuzoza kubashigikira twizeye yuko tuzokwakira ubwiza bw'Imana twizeye yuko nabaje bamugaye batabakize bagira ukwizera Imana izokoresha Ange na Costa Cox n'abandi oya je ngendeye mwebwe
utazi rero sasi wacu uje ego wana uje ukunda je nanje uvaho ukunza Abandi. abandi hariho abandi benshi cyane dukorana unabonye uvuga ati ibintu ntibibaho nyene n'ahantu ciye numva peti yo kuhashika ntaco ari bucane le 13 ngenzo wa mbere gushika none muzoduha ikindi gikorwa ryari mwatubwiye ko hari kiri muri studio bivanye no ko twumva mukorana cyangwa kuno muririmba umenga mwoguma mukorana tucitege ryari bon nibaza yuko jewe nubwo bitari ngo abara ama surprise mugabo ndafise ukuntu nyene mba numva umengo noronka amafaranga cyane cyangwa ronka ibintu bikwiye byo gufashanya nabo turi kumwe no umengo no iyi generation yanje basomoye baye ngombwa nka no seruka kubgabo tugafashanya kundazi ko ari ngabire nyinshi urumva rero Ange twakoranye yavuze ngo namucore mugana we yarancore kunyuma tugakorana yavyanka urumva burya ne kwabara ego hariho nabandi rero kandi abo bandi muzabona nibaza ko hari indi nirimo office naho nyene hariho utundi tode mu zuma twandi baririmbye ego novuga ko bamwe ni batoyi bacu bandi bakuru bacu nanje kandi arimo kandi iyo ndirimbo kandi so rero nibayitege yitege vuba umukereko kingana gute umwanya n'umwanya mugu mwaka ntuhera izoba yasohotse naho nyene nibaza yuko rero bon nce ko dufitaniye hamana kubwiye ati twebwe duhurira ahantu henshi no munsi dahujwe n'izo ndimo ziwanje ko hari yacu nayo nabakozi nayo nyene vuba cyane bazo yuko nta byo kubabarira ni gukubita batabaza so ibiko byo gura muri vyinshi ego tudahuriye mu ndirimbo karibu cyane kuri eglise wacu izi ndimbo tuko twazikora uko twayikoze niko tuyikorana kandi rero karibu cyane kuri ibiko ni vyinshi ejo tashaka kwa n'ikindi gikorwa ugasanga nyene kiraje navuze urutonde nyene mwe murafise kuneka bipanga byose bizoba byiza ego murakoze cyane Costa Cox nk'umuririmbyi uri urakora cyane kandi uri gukoresha uburyo bwinshi burya izi ndirimbo ziragoye ama video arazimvye ama audio arazimvye aba musicien kubahemba ugira ibiki n'ibiki tumva yuko uri kurakora mu buryo budasanzwe none ni nk'ibihe bintu ubona bikunze gukubera intambamye iyo uri kurakora umuziki mimbaza amana je kubera ico kiranyura kwishura no buryo donc amafaranga urabona je ndumujene hama mbojewe je sinzoguma ameze uko ya je nzwa ku rugo kameme nisi byo uzoguba je mugubaka yego nasabashimiye mugabo imbere yuko ndabashimira ni mutubwire nta kayeva mama muri ko mutegurira nka Ange na Costa Cox canke Ange wenje canke Costa Cox wenye navuga ewa nababwiye je ku ruhande rwanje ko vuba cyane ndabahamagara ko hari igikorwa ngomba nkore sino yita ko ari okay na Costa Cox nawe nyine ntaho jewe nukuri jewe nafo paso sinakubwiye ko nasivye concert imyaka 2 maze urumva nguma numva ngo nyene sindiyuzuza nyene yani urindiriye uzokore concert ibintu vyuzuye bo hari ubunye buma numva nyene umengo nyene indirimbo zo guha abantu ko abantu muri concert banumva ndakeneye ko abantu bazatwinjoye indirimbo ziwanje ego zikoze zashika muri 8 9 10 mugabo tushobora kurenza nkarimba 15 Ange nawe nakorashika ni nka 5 urumva kugira ngo aduze dukorane una nguvu gusa arimbe n'izindi nka 4 nawe ziwiwe sivyo bon rero nibaza yuko vuba gusa ikintu nibaza ko ngomba gutegura ni lancement ya album mugabo ntabwo izo bari evenement bon nzobivuga hanyuma naco bibike tuzogutuma kandi bitubwire Costa Cox et Ange ndabashimiye cyane mwakoze kubuteka muri Akejo Media Imana ibayizagire gose amen reka wanda basaba akajambo kamwe mubwira abakozi ba Akejo Media yuko adukurikirana canke tubiri ushaka bufise ngira amajambo yo guhezagira canke ashobora gukiza umuntu kamabwira ko abakozi b'Imana bo Akejo Media je cyamere kandi abashimire jini rya kabiri nje hano urumva ko mbona ko nabana afise umutima w'urukundo ama ibi muri ya support navuga ego ndataraye ko media ariko niza gufasha kumuririmbyi so Imana ibahizagire aba nko bivuze ubwa mbere bagire subscribe kuri Akejo Media donc nyene ibanda kudu supportinga kandi nayo ibanda yakura cyane abashimiye cyane hama nshimire abadukurikirana
ndazi yuko abona ibintu byacu baradukurikirana naho ndabashimiye cyane abadufasha abadushigikira burya nabajye abantu baraba indirimbo zacu bari kubadushigikira ego cyane kubera ko indirimbo igiye kuri YouTube ntiyumvirizwe washyizeho kugira yumvirizwe navyo byo guca intege ego ndashima abantu bose badukurikirana abo tuzi nabo tutazi hama nukuri ndashimiye ishengero ry'awacu je ndashimiye yasegweza Imana ibahezagiye ndashimira himbaza ego ko himbaza n'abantu bitanga cyane n'abantu bambere bari indirimbo zanje nazisohoye zitaraja mu zindi eglise urumva niwo gushimirwa cyane hama ndashimiye n'abajya abandi bose bazikora ntanabizi mu eglise yabo ego ndashimiye n'abansengera ndashimiye papa na mama banje baransengera ndabizi n'abantu kabisa barafise nyinshi gishaniro cyane cyo kunsengera ego ndabashimiye cyane hama ndashimiye na Ange kubwo kwemera tugakorana kabisa n'umugisha kuri je urumva ko ni ibintu vyiza yarakoze gushiramo ingufu kugira ngo bigire uburemere no musi bifise nivyo bindi navyo papa naye kudushikikira ego kuri za media zacu iyo nitwamagara mu ma evenement baze badushigikire ni haba hari abagwiza tunga bumva ijwi bavuga ati shigikira abantu nibwo tubajewe na Ange gusa n'abandi ne bashigikire kugira ngo bigende neza murakoze cyane Ange murakoze cyane Akejo Media bani baho mugisha kandi ibagurire cyane amen muronke bya bindi byose muko murifuza kugeraho ego tubone namwe mwageze kure abandi bose baguma bavuga ati reka mfyonde kuri bakita gakengeri agakengeri mu kirundi ni gute uruzogera inuze sinkengeri n'inkengeri nyene je ngira navuze ngo agakengeri ntumbaze urumva sorry rero bayikurikirane cyane kuko irikirafasha abaririmbyi abakora ibikorwa bitandukanye kugira ngo nabo bashobore gutera baje imbere bashobore kumenyekana ari gihe usanga batari kumenya iyo muta dutumira hano tutazanana na Costa ariko rero turabashimiye ko mufise uwo mutima wo guteza imbere abaririmbyi impimbazamana kugira ngo dukomeze gukwiza ubutumwa hirya no hino rero turabasabye mukurikirane ku mbuga zose bakoreramo mugende muvivura bagiye subscribe canke follow share byose commentaire zo kushigikira igikorwa byose babikore numva no bashimira kugeza aho merci Costa Cox kunchorera nanje nkagucorera mwaracoreraniye mwese yego Imana iguha umugisha nibaza ko n'abandi nkuko yabivuze ariteguye kubakoresha rero merci beaucoup nawe ndagushimira shimira bo bose baza baradukurikirana abahezagiwe n'indirimbo una nguvu Imana ibaha umugisha ari message twagiye turakira ni nziza cyane ni byiza gudushigikira mukomeze kandi mukomeze mudushigikire ibikorwa biracyaza kandi nizera ko muzohezagirwa cyane ntibagira kubatumira le 13 avril ku birenge bya Kristo kuri EAC Gweza karibu chongeza bavuga ngo don't miss don't forget don't forget that don't forget what bandanya wana jeje mucho muchongereza but it's okay mwakoze gose reka nishimira abakozi ba Kejo Media kwa dukurikirana vraiment mwakoze mugire umugisha ni bya bindi nyene navuga ubwa mbere ubu utaga subscribe kuri Akejo Media nkuko abatumire bacu baje kubigira vraiment bikora dushigikire kugira ngo mudutere intege kuguma dukora ibikorwa byiza tuko turakora kandi dutezanya n'imbere kugira ngo imyuga abaririmbyi abakuru twabo bishikare kumenyekana kuri Akejo Media haraca ibiganiro byinshi bitandukanye hari intahe hari ibyo gukeburana hari ibya sport hari ibikini by'urukundo bishobora gufasha abantu bihebuye bishobora kuremesha rero mudusupport kugira ngo Akejo Media itere kuja imbere kandi mwongera kuri YouTube channel ya Costa Cox mugire subscribe canke follow ku mbuga ziwe zose meme no kwa Ange nuko nyene mugire subscribe canke follow kugira ngo bikunde mubashigikire ibikorwa vyabo bishikaye bije imbere nongera ndabibutsa indirimbo igezweho una nguvu vraiment kiva kuraba ikiganiro subirayo kandi urabe indirimbo nziza cyane indirimbo iryoshe indirimbo iri mu buhinga
indirimbo yakozwe n'abana vraiment bazi Ange aririmba agufitiye iryo jwi umenga siwe tuko turabona muno mwanya na Costa Cox vraiment baririmba neza barahezagiwe vraiment mu supporting indirimbo yabo mu sharing kugira ngo bose apanga mu Burundi gusa kwisi yose ndirimbo imenyekane kuko ni indirimbo iri international irimo igiswahili irimo ikirundi vraiment indirimbo yuzuye ku mpande zose haba muri musique haba muri langue haba mu kuririmba muri technique vocale vraiment iruzuye hose rero naho butazosubira ciao ciao